bakunzi ba Eliona TV nkuko twagiye tubemerera yuko tuzogera turabashikiriza ibiganiro bitandukanye na cyane vy'ijambo ry'Imana aho rero mutubona twashitse kwishengero rya Eglise Baptiste Kinama aho tugira tubonane gatoya ni korale ikome cyane ikorale bita Remesha aho isanzwe iriko irategura ico bita ico basanzwe bita live record concert. Nkuko nari nabikwemereye bakunzi ba Eliona TV ko mukanya gato mukanya isase gusa uza kubona ndagushikiye mu bantu beza cyane abakozi b'Imana abaririmbye abo nabona sabandi ni korale Remesha. Korale Remesha rero ni korale isanzwe iri mu ishengero ry'ababatiste mu Kinama aho bariko barategura no vuga ibidasanzwe mukanya gatoya rero nkaba mbona novuga usanzwe yarongoye iyo korale akaba ariwe turi kumwe hano aho nabandi baririmbyi beza harimwo abana abakuze kambere n'abato bose mbona bariko baramwemwa memwa mukanya gato baragushikiriza icifuzo cabo eka mbere n'icatumye murakoze cyane nkuko abivuze ni korale Remesha yo mu ishengero rya Baptiste mu Kinama aho abadusanze turi ku kivi ku ishengero mu nteguro y'ibikorwa dusanze tumazemo iminsi ko turitegurira bijanye n'igiteramo twise concert live record. Rero badusanze ku kivi murahawe ikaze namwe Eliona TV kuza kudutera iteka hano. Murakoze cyane uyo ni Patrick nkuko abatari bake basanzwe bamuzi akaba ari nawe hagarariye novuga ino korale ari uko aratunganya ibitari bike afadikanije na bagenzi biwe aho rero umaze kuva yuko babateguriye umunsi udasanzwe beko bariko baradukurikirana umutegekanya wo munsi barya ni yazo ari ku munsi w'Imana itariki 3 z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2023 umwaka nyene turimwo niho dutekanya igiteramo cyo gusora indirimbo n'isabukuru cyo twita anniversaire mu gifaransa imyaka 24 korale Remesha imaze irikirahimbaza Imana muri kano karere. Urakoze cyane Patrick, imyaka 24 ni imyaka myinshi cyane korale nizera ko muri ko mutegekanya iki ku muntu yumva azoba ari muri kino kibanza mukati imyaka 24 ni myinshi nizera ko atakintu cyamfashe bigezo kuba muri kide kibanza nibihe ibintu nyamukuru ko murategekanya kugira ngo ikorane cyane igiteramo kizobe kiryoshe cyane. Murakoze cyane nibaza ko nkuko mubivuze imyaka 24 ni imyaka myinshi tuko turahimbaza Imana dutazira. Rero hagati aho twumviriye guhimbaza isabukuru ariko kandi dusohora n'indirimbo mu buryo bw'amasanamu. Rero zo tuko turasohora indirimbo zibona tufise indirimbo za audio no kuzishira habona mu buryo bw'amasanamu zo tuko turasohora izo ndirimbo ariko hagati aho tuko turahimbaza n'isabukuru. Tuyumvira ko ari ibintu biryoshe cyane kubera ko dufite n'abatumire biteka kandi basanzwe bafise ubuhinga mu byo guhimbaza no gutazira muri kano karere. Rero za turi kumwe nabo muri ico giteramo citariki 3 z'ukwezi kw'icenda. Rero tuyumvira ko bizoba ari bidasanzwe dufise abatumire babaririmbye dufise abatumire biteka batandukanye hano iwacu i Burundi ariko kandi hagati dufise n'abandi batumire bazoba baje kudushigikira banadutere n'intege bo bafise uburambe muri byo guhimbaza no gutazira gusumbya natwe. Urakoze cyane Patrick. Nizera yuko ari umuntu ariko atwumviza avuga ati jewe ndakeneye kwiyumvira abatumire nimba atari banga urashaka kutubwira tuti jewe nzoba na monsieur akarato kanje naka agasuti keza nje kuraba abagenzi dukuvuga abakunzi baje kudushigikira mu myaka 24 ndovuga isabukuru atari ibanga urashaka kuvuga abantu bariko baradukurikira. Murakoze dufise abatumire ariho abaririmbyi sanzwe bafise uburambe turafise nka Pasteur Masezerano zo ari kumwe natwe turafise Divine no mushi para abanyera komeye afise ibikorwa bitandukanye amaze gukora. Turafise Clovis Light nawe nyine umuririmbyi wa hani wacu Burundi amaze gukora ibitari bike. Turafise umuririmbyi Olivier Gani nawe nyine zo ari kumwe natwe.
turafise korale himbaza muri Batiste Ngagara izo biri kumwe natwe, turafise n'abandi batumire benshi biteka, turafise Masquaya ya komine Ntahangwa izo biri kumwe natwe, turafise abarindi baririmbyi bama worship leaders bazoba bari kumwe natwe muri ico giteramo cyo gusohora izo ndirimbo, bazoba bagiye guteramisha igikorwa kugira ngo bishobore kuba byiza gusumba uko turiko turabitegura. Urakoze cyane Patrick, isabukuru y'imyaka 24. Iyo myaka ni myinshi cyane kandi kuva korali bayeho 1 2 3 24 ni byinshi cyane. Mbega none muri iyi live record concert mwateguye mutegekanya gusohora indirimbo zingahe? Murakoze, tuzokora indirimbo 5 mu buryo bwa live record zibona nizo zizokora kuri uwo munsi itariki 3 z'ukwezi kw'icenda. Tuzokora ava imbere ya saa 6 n'inyuma ya saa 6. Tuko turakora izo ndirimbo zose mu buryo bwa live record. Rero nibaza ko ari igikorwa kitoroshe kandi by'ukuri twakitegura imyaka myinshi. Mwumva ko imyaka 24 atari mike, ariko hagati aho turacari bato, turacakura ntaho turashika, tifuza gushaka kure cyane gusumba aho turi uno munsi. Turacari mu ntango rero, hari abafite album 5 6, ariko twebwe azoba ariyo album ya mbere, igice cya album za turiko turakora kugira ngo turako twokora ibindi muri imyaka myinshi dusigaje kubaho. Murakoze cyane. Nizera yuko wewe n'uwundi uri kurakwikirana kino kiganiro canke uri kuratumirirwa n'iyi korale Remesha yo mu Kinama mu Babatiste, nizera ko uriko urumva neza upanga na gahunda ko ava après midi uzoba uri aho nyene, kuko bariko bagutegurira ivyiza bikomeye cyane. None rero akajambo nakawe Patrick ku muntu novuga gutumirira abantu, kuko sinzi ko muzotumirira abajene gusa, urumva ni mwebwe mu kumenya mbega muri iyi concert dutumiye bande? Murakoze cyane. Ubundi dutumiye umuntu wese akunda Imana, nta muntu numwe atazoro nkaho yicara. Tuko turategura neza ibijyanye n'ibibanza, tuko turategura ibijyanye n'amaparking aho bazoparika amamodoka, tuko turategura aho abantu bazicara mu buryo bwa VIP n'uburyo busanzwe. Tuyumvira ko umuntu wese ariko aranyumviriza hano kuri Eliona TV arahawe ikaze kugira ngo aze gusangira natwe, aze kudushigikira muri igikorwa cyo gusohora zino ndirimbo. Rero uwumva Kirundi, uwumva Igifaransa, uwumva Icongereza, umurundi n'utari umurundi ari muri kino gihugu arahawe ikaze. Abari hani Bujumbura, bari mu ntara hagati, mwese murahawe ikaze kuza kudushigikira muri kino giteramo kidasanzwe n'isabukuru. Dusangire n'akagato, tuko turasangira n'akagato kugira ngo turyoherwe, dushimire Imana kuri myaka tumaze. Yego, murahawe ikaze rero bose abakuze n'abato barahawe ikaze kudushigikira muri kino gikorwa cyo gusohora indirimbo zacu. Urakoze Patrick, hamwe nuko muri ko murabicisha kumbonesha kure ku mbuga zitandukanye internet n'ahandi kugira ngo noneho igikorwa gishikira abantu benshi, mbega n'ubuhe bundi buryo mwateguye kugira ngo abantu bashobore kubona umunsi w'ico gikorane n'ukuntu muri ko muratumirira abantu? Murakoze, tuko turakora, hari amafishe atandukanye amanitse ngahano mu gisagara cya Bujumbura, nkuko muri ko murabibona. Hari amafishe, aya mafishe n'amafishe yacu ariko aramanikwa mu gisagara cyose cya Bujumbura, ari ku marezo sosiyo y'abakunzi bacu na twebwe nyene, ari ku marezo sosiyo ya korali Remesha. Ugiye kuri YouTube, Instagram na Facebook bya korali Remesha, wandika ati korali Remesha Ndoregize Batiste Kinama, ucubona ibikorwa byose tuko turakora hano, kuvuga ngo umuntu wese adashobora kubibona ku maradiyo, ariko kandi ku marezo sosiyo Facebook n'ahandi biriko biracaho. Niyumvira ko vuba cyane muzoba muri kumva amatangazo ku maradiyo atandukanye kugira ngo mushobore kuza kubana natwe muri kino gikorwa cy'iteka cya Kristo. Urakoze cyane Patrick, unyemerera gushimire kandi nshimira na bagenzi bawe aho muri ko tubasanze ku kivinye ne kabisa, tukabona ko muri ko murashiramo n'inkomezi nyinshi. Reka tubashimire, twizera yuko vy'ukuri uriya n'uwundi yumvise ati jewe iyi tariki ntincika, negezo kuba ndi mu Kamenge muri Eglise Batiste Kinama, niho nzoba nibereye uyo munsi nyene. Tukaba tubashimiye kandi tubasabira n'umugisha w'Imana kugira ngo Imana ishishikare kubahezagira. Murakoze cyane, turabashimiye ko mwaje kudutera iteka no kudushigikira muri kino gikorwa. Twiyumvira ko n'abandi ayandi mateleviziyo akwiye kuza kudushigikira kuri iyo tariki, wanashaka no hagati mu nteguro bakwiye kuza kudushigikira kugira ngo ibikorwa bishobore kumenyekana cyane gose, baze ari benshi kudutera iteka
kugira ngo Kristo ashobore kumenyekana gusumba uko byari biri. murakoze cyane.